Itangazo ryihuta cane rihejeje gushirwa ahabona n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bivuye ku ngingo zavuye mu nama idasanzwe yakoranye yahuje inzego zose z'umutekano, ni ukuvuga urwego rw'iperereza, urwego rw'igisirikare ndetse n'urwego rw'igipolisi. Ni inama bivugwa kandi ko yabereye ku biro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi ikaba yitabwe n'ibihangange hafi ya vyose mu rwego rw'umutekano. Hakaba hatumiwemwo abashikiranganji begwa n'ikibazo c'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hafatiwemwo ingingo zikomeye tugira tuze tugaruke ku munsi w'ejo, ibintu ntibiza kuba vyoroshe. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, ku biturutse ndetse n'ingingo ziturutse mu nama idasanzwe y'umutekano yakoranye irimwo ibihangange vyose ku rwego rw'igihugu, bivuye kungene umutekano w'igihugu ugomba gucungirwa cane cane ku mpamvu yuko hari intambara idasanzwe iri kubera ku butaka bw'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ishobora no gutandukira ikaza ku butaka bw'u Burundi. Ni itangazo ryihuta kandi ryagenewe abajejwe intwaro bose. Ni itangazo rigira riti, mbere tukaza no kubagezako andi makuru twajeje kuronka y'ibitashizwe muri iri tangazo ariko vyoba vyavugiwe muri iyi nama. Itangazo ryihuta ku bajejwe intwaro bose mu gihugu. Twashaka gusaba ko ejo abajejwe intwaro guhera kuri nyumba kumi gushika kuri gacimbiri abatware batanu ko ejo dusansuma abantu bose b'abapangayi n'abanyamahanga atakindi gikorwa kizoba ku munsi w'ejo. Dusabe bene amazu abatazosansumwa iyo nzu izocererwa kuko umutekano karahara mu ruganda ntibacura. Dusabe bene amazu kandi korohereza abatware muri ico gikorwa bagafasha abazokorera rusansuma. Umutware azosiga n'umwe atisansumishije azobona ibizokurikira. Kandi dusaba abajejwe komite y'umutekano gufasha muri ico gikorwa ca rusansuma. Ingingo rero zafatiwe muri iri ni itangazo rihejeje gushirwa ahabona, ariko akaba ari itangazo riherekejwe n'ingingo zitandatu kandi zikomeye zafatiwe muri iyo nama. Ingingo ya mbere, kirazira gupangisha inzu canke gupanga inzu ya nyumba kumi n'umukuru w'umutumba batabizi. Ingingo ya kabiri, uje gupanga inzu avuye mu gisagara ca Bujumbura ategerezwa kwerekana ibi bikurikira. Ica mbere, harimwo ikaye y'urugo yahorana. Ica kabiri ni urupapuro abatware bamusinyiye. Ingingo ya gatatu yavuye muri inama idasanzwe y'umutekano yakoraniye mu biro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane yiga ku kibazo c'umutekano ushobora guhungabana mu gihugu, nuko umuntu aje gupanga avuye mu yindi ntara ategerezwa kwerekana attestation de résidence yahawe na musanteri w'iyo avuye. Ingingo igira kane, umuntu azofatwa arangiye inzu umunyamahanga canke impunzi nawe azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Ingingo ya gatanu, kirazira gupangisha impunzi kuko impunzi zirafise aho zishikira, uzofatwa apangishije impunzi nawe azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Ingingo ya gatandatu ari nayo ya nyuma yavuye muri inama y'ibihangange bikomeye mu butegetsi cane cane mu gisata c'umutekano, yoba mu rwego rw'iperereza, igipolisi ndetse n'igisirikare, kirazira gutanga indaro utabimenyesheje intwaro, uzoberengako nawe nyene azofatwa nk'inkozi y'ikibi. Ku munsi w'ejo rero nk'uko naremeje kubabwira mu itangazo ridasanzwe rihejeje gushirwa ahabona, haraba rusansuma idasanzwe. Bamwe bati iyi rusansuma iteguwe muri aka kanya mw'ijoro iteye ubwoba abanyagihugu bahaba cane cane abanyamahanga. Bamwe bati ese koko iyi rusansuma yobigamije iki? Ruracyari uruhigi rubandanya ku banyamurenge n'abanyarwanda. Mu gihugu cose hateguwe rusansuma igiye kuba ku banyamahanga bose bahaba. Iyo rusansuma ngirateye ubwoba cane. Ni rusansuma izoba ku munsi w'ejo igenekerezo ya 16 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Nkuko biri mu makuru ahejeje kudushikira, iyo rusansuma igiye kuba izokorwa ku banyamahanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abo nabo bakaba bagizwe n'abanyamahanga bo mu bwoko bw'abanyamurenge baturuka mu gihugu kibanyi ca Kongo ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo indimwo intambara kuri uyu munsi. Urwaruka rw'imbonerakure kandi ni narwo rwateguwe muri ico gikorwa citiriwe guhiga umunyamurenge ndetse n'umunyarwanda aho bari hose. Amakuru y'ibanga dufise
akavuga ko abo banyamurenge bose bazoca basubizwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuko bafatwa nk'abansi b'igihugu bakorana n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 uri kurwanya leta ya Kongo. Hagati aho kandi ikibonekeza nuko haguma hasohoka ingingo zitandukanye zimenyeshwa abanyagihugu mu buryo butangaje kuko ingingo zitangwa mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp mu gihe leta atacanditse irasohora. Ivyo biruko mu gihe muri ino minsi mu Burundi hasanzwe hariko haraba uruhigi rudasanzwe rw'abanyamurenge n'abanyarwanda nk'uko tubikesha ishiramwe Fokode riharanira agateka kazina muntu. Ivyo biruko kandi mu gihe uno munsi hari abanyagihugu benshi baturuka mu gihugu ca Kongo harimo abo banyamurenge bariko bahunga intambara ziriko zihuza leta y'igihugu cabo n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Bikaba bisongerwa isibe n'amajambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye ku igenekerezo ya 11 Ruhuhuma uyu mwaka w'2025 aho yahamagarira abarundi bose kwitegura intambara ishobora kuba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nk'uko tubikesha video yagaragaye umukuru w'igihugu yakoze urugendo mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Gushika ubu rero ubwoba ni bwinshi cyane muri abo banyamahanga b'abanyamurenge n'abanyarwanda cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko benshi muri bo bari basanzwe baba mu Burundi bahafise n'amatungo yabo, tutibagiye kandi abanyeshuri basanzwe biga mu mashuri na za kaminuza zitandukanye. Uno munsi uwufashwe akaba twagwa nk'umwansi aho ashobora no kwambugwa amatungo yiwe yose afite mu gihugu cy'u Burundi. Bivuye rero kuri izi ngingo zijeje gutangazwa, benshi mu baharanira agateka kazina muntu bakaba bariko barasaba umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH gukurikirana ico aba banyamurenge bariko barafatwa mu gihugu bariko barazira kugira ngo ntibagirirwe nabi kuko ibiriko bishika biteye ubwoba. Gushika naho inama y'igihugu idasanzwe y'umutekano ikorana cyane cyane yiga kuri iki kibazo gihari ndetse banatangura gutegeka ivya rusansuma yimirije kuzokorwa ku munsi w'ejo. Nemugiye kandi ejo hahise naho ku igenekerezo ya 15 Ruhuhuma uyu mwaka hari abanyamahanga 13 baturuka mu gihugu ca Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafatiwe ahitwa Kazimuha muri quartier Ruziba zone Kanyosha. Bose uko ari 13 bafashwe n'abapolisi bari kumwe n'imbonerakure baca babatwara ahantu hataramenyekana. Amakuru adushikira yemeza ko aba banyamahanga bakuwe mu mazu yabo atandukanye aho bari basanzwe baba aho muri quartier Ruziba. Mu gufatwa batanzwe n'imbonerakure zo muri ako gace. Ivyo bigaragazwa kandi n'amajwi y'imbonerakure ari muri audio yahanwe ku munsi w'ejo nyene mu mirwi wa WhatsApp itandukanye yemeza ko abo banyamahanga bafashwe. Gushika ubu ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bari basanzwe babana n'abo banyamahanga kuko nabo bafise amakenga menshi ku mutekano wabo. Twibuze ko mu gihugu nka cyose ariko haba urwo ruhigi rw'abanyamahanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ivyo bikaba mu buryo butangaje kuko yaba leta canke izindi nzego z'umutekano zitaragira ijambo zishikiriza. Kugira hamenyekane ko ico gikorwa cyo guhiga abanyamahanga cyo bari igikorwa catanguye ku mugaragaro, hongera hamenyekane abafatwa ndetse n'abatwarwa. Ivyo bikaba bibandanya gutera ubwoba abanyagihugu mu gihugu cy'u Burundi ku mutekano wabo n'abo banyamahanga. Abandi kandi bariko baravuga ko no ku Barundi bari bazinanye cyane canke se bafitaniye ubugenzi bwa hafi n'abo banyamahanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nabo bashobora gushikirwa umwanya n'umwanya ikibi kikabagera ko atanu ruhara babigizemo kugira ngo bamenyane kuko ari bwa bugenzi busanzwe bubaho iyo uhuye n'umuntu mugahuza bimwe bisanzwe nk'uko bobo babitangaza. Muri iyi nama kandi idasanzwe y'umutekano w'igihugu yabereye mu kigo gikuru ca gisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ni inama yaritabwe n'ibihangange bitandukanye nk'uko nabigarutse ko harimo urwego rujejwe iperereza mu gihugu aho harimo inzego eshatu. Hari urwego rujejwe iperereza ry'imbere mu gihugu, urujejwe iperereza ryo hanze y'igihugu ndetse n'urwego rujejwe iperereza ry'igisirikare. Hakaba harimo urwego rw'igipolisi kandi hakazamo n'urwego rw'igisirikare ngaha mu gihugu cyose. Ngizo rero ingingo zidasanzwe zijeje gufatirwa muri iyo nama yari yahuje ibihangange hafi ya vyose birangura imirimo yabo ya misi yose mu gisata c'umutekano. Mu yandi makuru kandi haravugwa urupfu rudasanzwe rw'imbonerakure Marobe. Aha ni muri komine Buganda. Urupfu rwama rubabaje. Umugabo agiye asiga amarira mu muryango, asiga umupfakazi n'imfuvyi, ariko ngo hari aho bishika umuntu agapfa ukumva mu kibano bose bariruhutsa.
Ibi kandi bikunda gushika ku bantu bazwi mu mabi yo guhohotera kiremwa muntu. Ivyo nivyo rero vyashitse ku munsi wa kabiri w'ino ndwi turiko turarangiza hariya muri komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke. Hari benshi biruhukije bumvise urupfu rw'imbonerakure Jean Nsabimana batazira Marobe. Uyu Marobe rero yoba ari nde? Ni iki catumye abanyagihugu bose batahwa n'umunezero ntangere? Uyu Jean Nsabimana batazira Marobe avuka mu ntara ya Cibitoke komine Buganda ho muri zone Gasenyi kw'ibarabara rya gatatu. Akiri muto yinjiye ikiroberi ca CNDD FDD mu nyuma yinjira igisirikare c'u Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 Marobe yabaye mu basoda ba mbere b'abarundi barungitswe mu gihugu ca Somalia n'igihugu c'u Burundi. Aho hari muri bwa butumwa AMISOM. Ari mu basirikare kandi bahavuye bagumuka muri Somalia mu mwaka w'ibihumbi 2008 bavuga ko bibwa amafaranga yabo. Inyuma y'umwaka umwe gusa mu mwaka w'ibihumbi 2009 Marobe yaratahukanywe mu Burundi acarirukanwa no mu gisoda c'u Burundi. Ahaviriye mu gisirikare rero Jean Nsabimana batazira Marobe yaciye aja gukorera mu mbonerakure zo muri komine Buganda. Hari n'abavuga ko yakorana n'urwego rujejwe iperereza ngaha mu gihugu. Aho niho kandi yerekaniye aho ikibi ciwe kigera. Uyu Marobe yavugwa mu basuma, mu bwicanyi, mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero, mu vyo gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi ibikorwa bibi bitandukanye. Abanyabuganda benshi bagize ico bashikiriza bavuga ko biruhukije bumvise ko yapfuye. Uyu Marobe yamenyekanye cyane mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 hari mu kwezi kwa Kigarama. Aha rero niho habaye igitero kidasanzwe kuko hari umurwi w'abaroberi wateye muri komine Murwi mu ntara Cibitoke. Avuga ko boba ari abaredutabara. Intambara yamaze akanya gato abagwanyi benshi barafatwa abandi barishikana. Ivyo rero iyo ntambara ni nayo yatumye cyane uyu Marobe turiko turavuga muri kano kanya amenyekana cyane kuko ivyo yabakoreye vyabaye amarorerwa. Umwe mu bavyiboneye yanditse agira ati: Marobe ni imbonerakure yaranzwe n'ibibi vyinshi cyane mu kwica no guhohotera abo batavuga rumwe. Marobe akubwiye ngo ndakwica warara bugacuzi neza ko umwanya n'umwanya uza kwicwa. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 ubwo bavugaga ngo hari abaroberi baciye kuruhagarika bakaza kurasanira n'ingabo z'u Burundi aho bita Ingoma muri komine Murwi, uwo Marobe nawe yari yagiyeyo kubagwanya. Ikibi yakoze uwo munsi ndakeka abo vyaciye mu maso n'ubu baracagwaye hahamuka. Ico gihe umuroberi yishikanye yarafatwa bakamushira ku ruhande. Uwo Marobe yaca agenda akabaryamika bagaramye akaza arakerera umwe nka kurya bakerera impene. Ivyo bikoreye imbere y'abanyagihugu bose. Abana bari ngaho baragwaye hahamuka ndetse n'abakuze vyarabahahamuye. Guhera uwo munsi izina Marobe ryari izina ritinyitse cyane kuvugwa, kandi Marobe yakora ico ashatse cose naho yagutwara ivyawe ntiwatekereza kubera ukuntu yari atinyitse. Igihe biba jewe nari umunyeshure, Marobe aguciye iruhande wahunga kubera ubwoba. Yarigeze no guhagarika Alexis Ndwije agiye kugirisha inama y'umugambwe mu Cibitoke. Amuhagarikira i Buganda aramubuza kubandanya. Ngo Marobe cari igihangange gisanzwe ata muntu n'umwe yarashoboye kucisukira. Hari kandi n'intahe y'umukenyezi wo muri komine Buganda. Uyu mukenyezi yabonye aho benshi bariko barabaza uwo bazi Marobe n'ivyo yoba yarakoze, yishuye agira ati: Marobe yopfa bigenze gute? Uyo ndibaza na Buramatari ntaco yamuvugana. Abantu bose bamutinya nk'urupfu. Yari umwicanyi wo ku rwego rwo hejuru. Abagore n'abakobwa bo ryari ibara. Hagize ico akubaza ukakimwankira yaruhira kubikora. Utomboje nabi yagira ko akwica. Imana yankuye mu Cibitoke amahoro yarakoze iragahoraho. Mu mabare nanditse menshi atari meza, ariko nuko nzi ikibi ciwe nk'uwo jewe ndabona ko yari shetani yigendera. Ariko nubwo abanyagihugu bo bavyina gutya bingina urupfu rwa Marobe, mu mbonerakureho bavuga ko babuzinga bikomeye. Urupfu rwa Jean Nsabimana batazira Marobe rwabaye mu buryo butangaje. Benshi batwandikiye ko yasohotse hanze mu ijoro ryo kuwa kabiri uheze, afatwa bukumbi, yikubita hasi atangura kuva amaraso mu kanwa no mu zuru ahava acikana. Hari umwe yanditse ko yabanje kugwara gato, ariko abatwandikiye bose bakavuga ko yishwe n'ibirozi. Hari n'uwatomoye rwose agira ati: bavuga ko yishwe n'uburozi bivuye ku muntu yanyaze amabido abiri y'ibitoro. Jama amubwira ko
kugira zimusubize yomuha amafaranga 200 y'amarundi. Niho nyene umuzigo yagenda kuyazana, ayamuhaye aca bimurya vyose, yoba amahera yaba n'ibitoro. Niko guca nawe yaca aja kurondera kumwihora, aja kumurogesha mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ngibi ni ibintu bigoye kwemeza. Hariho kandi abantu benshi bapfa mu Burundi hakavugwa ibirozi atanumwe banje no gupimwa. Birashoboka ko iyo barazize AVC ikaze canke se, ariko nivyo by'uburozi navyo bisigaye bivugwa cyane kugeza no ku bakuru bo hejuru. Naho kandi abandi benshi batwandikiye bavuga ko biruhukije kubera hapfuye umunyakibi akomeye, imbonerakure zo ziriko zirandika ngo zibuze ingabo ikomeye cyane. Umwe muri bo yanditse ati muri Buganda turabuze ingabo yahora ituremesha. Marobe agiye mu gihe kibi yashobora gukenerwa. Turababaye kubona uyu nawe apfuye mu gihe tutaza n'amakuru ya Secretary General canke se umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Ku bwacu nk'umuhuza TV rero urubanza rwa Marobe ntirukiri urw'abantu. Imana niyo yonyene izi uko izomugenza, ariko dukwiriye kwama twibuka ko muri ino si twese turi ingenzi. Uwo vyakundira yobana n'abandi amahoro, kuko impera n'imperuka twese turapfa. Twogerageza gusiga izina ryiza. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza, usangiza bagenzi hano amakuru kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabamubamira bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko urakora.